Andi. Yo bwose. Umufana wa Barcelona? Ego kandi cyane. Barcelona. Barcelona Lionel Messi Saidoni bazongiza na MC Andi. Yarashaje iyi Barca yako. Sawa ni je ndayikunda tu urumva yikunda. Umugore wawe ni yasaza uzoca umwanka. Boni yasaza we yasinzo umwanka ariko ntumva hari urukundo kana karuzogabanuka bro. Barca rero no yanka itakibaho. Ego ivyo ni vya football Andi. Andi umaze igihe kirekire cyane udakora uno munsi niho nabonye screenshot ivuga neza yuko bon post ivuga neza yuko ikiganiro uza gushaka ikiganiro ca mbere Imana ishimwe washimiye iki kwanza Andi? Imana ishimwe muri byinshi si ari ubuzima nakunda kuvuga ariko manzi ndamuzi abakunzi bakoresha umwanya media abakunzi ba STV abakunzi ba TV online en general abakunzi banje abankunda abatankunda nabone ndabaharamukije aho bari hose nukuri Jesse tegeka umuntu wese ankunde kandi utanyanka ugwanko rubi ntumfane jewe namahoro menshi ikibi nuko nyanka mu gwanko ngo kijya gihungu ni Imana yakiremye ariko abankunda bose Imana ibahezagire cyane gufasha mu buryo nyabaki ushonje wowe koresha umwanya mfise igihome ndakiguhe ufungure canke dufise imfungurwa dusangire nkaca nigisha wewe ubona ko mfise umutima mwiza nawe gira umutima mwiza ufasha abantu aho mba ndakwigisha kuguhanura uri gukora uko si byiza ugira inzigo mugenzi wawe ntuzofuteye imbere mba ndaguhanuye hanyuma kuryoherwa nkoze komedi n'umukomediye mvumbuye umuntu gatwenga tublaze tugatwenga mu kiganiro ukatwenga wewe uburyohewe bifise ico bimaze mu buzima bw'umuntu kuryoherwa ni kimwe mu bintu vyongera imyaka yo kubaho ku buzima bw'umuntu kubaho aryohewe urinze uryohewe gucugira n'amahoro yego nuko hari commentaire je nigeze kubona nkitangura muri waka urumva iyo commentaire yagize commentaire 3 ndazibuka zikurikira ku biganiro bitandukanye ngo nkuyaje gukora iki urumva ngo nkuyu akesi zuraraba abantu tuzanire ikiganiro gikurikira ubwa gatatu ngo ndatangwe kumutahura bukebuke iyo yaje bukebuke nzomushimira yitwa Debora mu mazina yiwe harimo ka Debora nzomushimira Andi reka ndagushimire cyane kandi pole sana bro pole sana ndibaza ni bon ubu ni fresh kandi ndakubwire neza yuko Imana ikugufise ko umugambi atakintu nakimwe bataberuzi murabona ko nari nonze no mu maso wako yaheze kandi ni incuro ya mbere ndibaza ndi mumubonye amaso yiwe mu kiganiro ariko ni gake rega uno munsi ari ubibonye twese oya Jesse kure twese si wese Jesse shobora sishobora kabisa ega uko beje foke bakubona oya Jesse ndi beje yes bakunzi bakoresha mu media mumeze gute meze neza ni Mr Tugesho numunyarusaku ni suta cawa Mr Vuguta vyumye muri bon ndabakunda turacari mu kwezi kwa mbere turacari mu kwifurizanya umwaka mushashi bon ndibaza location ni nziza cyane na hantu hameze neza cyane bita kuri ni Weva Vista akabare kacu ko mu Kinami wacu aho aha hantu harabereye biteramo bikomakomeye attention mu mpera z'umwaka male 30 le 31 bikoteramo bikomeye cyane ndetse bikazona bandanya hariho sona massage kimya systeme arashobora kuyumvira ngo none sha kuri bagira publicité oyaba n'abacuti kabisa baradukunda turumvikana nta kibazo na kimwe niho nakoreye na conference do presse bon reka nakire MC Andi kuva muri STV Andi vipi bro umeze neza ura yego cyane MC Andi yo boss umufana wa Barcelona yego kandi cyane Barcelona Lionel Messi Saidoni bazongiza na MC Andi yarashaje iyi Barca yako sawa ni je ndayikunda tu urumva yikunda umugore wawe ni yasaza uzoca umwanka boni yasaza we yasinzo umwanka ariko ntumva hari urukundo kana karuzogabanuka bro Barca rero no yanka itakibaho ego ivyo ni vya football Andi umaze igihe kirekire cyane udakora uno munsi niho nabonye screenshot ivuga neza yuko bon post ivuga neza yuko ikiganiro uza gushaka ikiganiro ca mbere Imana ishimwe washimiye iki kwanza Andi?
Imana ishimwe muri byinshi si ari ubuzima nakunda kuvuga ariko manzi ndamuzi abakunzi bakoresha umwanya media abakunzi ba STV abakunzi ba TV online en general abakunzi banje abankunda abatankunda nabone ndabaharamukije aho bari hose nukuri Jesse tegeka umuntu wese ankunde kandi utanyanka ugwanko rubi ntumfane jewe namahoro menshi ikibi nuko nyanka mugwanko ngo kijya gihungu ni Imana yakiremye ariko abankunda bose Imana ibahezagire cyane so ico nshima Imana cyane sinkunda kubivuga ariko rimwe biraba ngombwa bon amagara ntiyari meza cyane ntihari meza cyane ariko si vyiza dutanguje na mood itari nziza ga andi oya now ndi fresh ndakomeye cyane kandi ariko urumva ko behind gatoya abantu tutamenye tutari tuzi andi yarakiswe n'amagara bikomeye cyane shaje birangora kugaragaza ikintu canje cyari cyo cyose kuko burya nakubwiye dufise abakunzi n'abansi hagiye uri kurakora ikintu kizoraba abantu utazi twe dukora ibintu tutazi ababiraba tubita gusaba abafana muri bajya abafana igihumbi usanga wewe uzimwe 50 canke ijana amajana 9 ntabuzi canke nabo muvugana benshi ntabuzi you know bisigura yuko niyo mpamvu nirinda gukora ikintu cyari cyo cyose je nshobora nk'ubu umuntu akarorero umuntu aguteye ibuye ntiwamubonye ucugera uva ngo banteye ibuye kumbe mu buri kurabwira baguteye ibuye harimo wari guteye kubera utabizi ariko bica bisaba ugenze ga kujya rero ari guteye ucumubwira ati ngurazi ngo je ninamufata nzomukora iki deja aramenye umufasha ahubwo bibaye ngombwa aca kumarira yego bisigura yuko jewe nari ngwaye tout simplement ntivyari vyoroshe n'urugendo rw'iminsi mike ariko ntirusa n'imisi namaze ntakora naramaze indwi zibiri vy'ukuri ntakora guteye itariki 24 z'ukwezi kwa 12 hari impamvu gushike nategeza gutangura ku itariki 8 cyangwa ari itariki 8 nyene nayo gutangura itariki plito nayo gutangura itariki 9 kuwa mbere cyangwa itariki 8 kwa Mungu Imana ishimwe ndakomeye ibindi byose ni gushima Imana ndico mbona nyamukuru bavuga ngo alhamdulillah uyu munsi kiganiro ca mbere saha 16 batabakira ikiganiro no munsi turi ku munsi wa 4 uno munsi ariko jewe kizoba cagiye ku saa 6 za hano wacu Bujumbura kabisa uyo ni andi bon bakunzi bacu bakunzi ba online TV zonga mu Burundi andi ndibaza muramuzi kandi muramukunda yakoze vyinshi vyiza bibaryohera bibashimisha yaberetse ibintu vyinshi mutari muzi yabigishije vyinshi mutari muzi murumvise neza yuko iyi ni comeback yiwe ariko andi je mfise amakuru abiri yukugaruka gukora kandi ibiganiro ndetse n'ubuzima bwiwe andi hari ukuntu je nawe twavuganye neza ati bro ndafise gushikiriza ubuzima bwanje ndafise gushikiriza jewe andi uwo ndiwe mutega amatwi rero tugesho burya sho sukusimba urupango gusa ni sho andi nihenga ngo yatuma ifata yo guhagarika ibikorwa mukaja mu karuhuko gatoya iyo ndaza kwisimba gato birafise ingene tuzoyivuga umwanya wayo ugeze yego hanyuma ibindi byose ndashaka kuvyishura ni sawa murumva yuko mukimurona ngaha iyo ni point ashize muri point d'interrogation muraca mubona nga kuri nombonesha kure yacu ego andi oya ntukivuga uno munsi uzosubira ugishikirize ngaha next week ndarekuriwe kukivuga ya kabisa ego andi mu bisanzwe rero andi muri karere yarazi ko azobiki yandi nari nzi ko nzoba umukinyi w'umupira w'amaguru ushiko no munsi ni ikintu prefera cyane kurusha ibindi byose no kubesha ndagiprefera cyane je ndi mu bantu abahosti ba mbere ndibaze bambara n'amamayo kenshi yego kandi ndagina mu ndwi ndashobora gukora ku mupira iminsi itari munsi y'itatu nafatiwe cyane ibiri ariko umwe ntiwigera ubura yego niyo sport yanje niyo yindi occupation inyuma y'akazi kanje ego inyuma y'akazi na famille hakurikira sport ego hanyuma nico nari nzi ko nzoba mu myaka myinshi kuko mengo na vyonse mwibere gukina umupira mama wanje yari gukinya umupira mama wa ego kandi yaranakinye atwite canke yibungenze jewe andi umuhungu wiwe wa mbere nibaza ko ariho byavuye kandi nari
Bo mengo nari ndabizi buke buke mu by'umupira mengo naramerita nari nkinisha no kuguru kumwe mu maguru abenshi bakunda umupira bazi ko baba babizi iri mu mashance nagize aho nakinye hose wasanga mbumutitirere muri ubwo buryo hanyuma mutitire no kuvuga yari umukinyi yizewe donc afise icamari equipe mwizera we aho ngeze hose vraiment baranyizera sinobesha et puis umunsi mpeba umupira w'amaguru sinzi ningene vyaje navyumviriye muri 2016 itariki hari itariki 20 na zibiri ego buca ari anniversaire yanje le 22 z'ukwezi kwa kabiri ca ndavyumvira tu hari saa 3 z'ijoro ndahevye umupira w'amaguru naringiye muri deuxième division ca ndaheba imvo n'imvano sinozimenya cyane ariko nisanze nabihevye tu ndati ndabihagarikije depuis 2016 nasubiye gukora ku mupira w'amaguru muri 2021 kukora ko vyonyene 2021 wamaze imyaka 5 udakora ku mupira yego Bras, maswata zilikuwa mingi? Oya. Ahubwo nagarutse abantu bavuga ati sasa wewe uri siri ko wari warabihevye ati yego gusa ni haburi kigabanuka puis ngarutse ndabijamo ca ndabikunda kandi kurusha ariko inyuma yaho nabihagarikije nari nshomereye nta kazi nari mfise sinari nzi ko nzoba nibi bintu nzokora nibi bintu muri 2018 ndatangura kubirota nabikoze puis ndabikunda ca ntangura ubushakashatsi 2019 Imana itangura kugurura imiryango corona ikivyitamo uko nashaka gutangura ndabona ati siko bizogenda reka manze nanye ivyigwa n'inyigisho zizomfasha kugira ndabijemo neza no kugira ngo sinzotsitare ku bantu ndiga ingene nzobana n'abantu neza nahasanze ingene umuntu wese nzomwubaha ingene umuntu wese nzomwubahira icari tubane ngerageze kubana nawe neza kirusivye ko hari abandi umubano mwiza ubagwa nabi abafana kwanza ndashaka kumenya andi yavukiye hehe yavutse ryari jewe navutse itariki 23 z'ukwa kabiri mvukira mu Kinama muri quartier Muyinga inyuma kujya kane ni ku gicenda ni ku gicumi mama wanje avuka kujya kane nyene papa wanje avuka kujya gatanu sokuru wanje avuka kujya kane nyene sokuru wanje avura papa avuka kujya gatanu nyene umwaka wa ryari umwaka urakoranda kungora twumve ntaco ni nawe wibuka ndawuvuga sawa sawa mais bientôt nzo bafise imyaka 24 ego andi yakuriye he depuis mvuka je maternelle nayiza kuri zone hari amashuri y'ibibobo urabibona abahazi mu Kinama ayo mashuri iyo generation yego barayize niho twiga kwanza abinyuma yacu bize mu bihema bacha baratera imbere bubaka ibibobo et puis amashuri yaranahavuye singene vyaheze nakuriye kuri giya kibuga nkina bon niyo mpamvu nakoze no mupira cyane bimaze kungora ikirundi yari swata je umwiye ni sawa sinumva niri mu waka kera burya aha tuvuga ikirundi Bujumbura mu Kinama nta kirundi bavuga kera wasanga kivuga umukozi wo mu nzu wenyene nawene ibana ntakikwiye yaraburi ho kugiyaga mbo ikirundi cyarangoye ukuntu kimaze kungora nibuka ko mama wanje yantwaye mu Kayanza ngo nige ikirundi nari umwana mu wa kabiri bambwiye ngo hari ibintu twiga bakavuga bavyita gute tori jambo riri muri ingerekeranye bavuga imperekeranye je ngubu mbwiye nde s'il te plaît c'est pas insolite uko nukuri imana yo mwijoro na mama wanje yonshingira intara niyandikira indara s'il te plaît ingara umva nta kintu nahindura umbwiye sie insiara abantu bakiyumvira s'il te plaît uyu muntu aba mu Burundi mama aravuga ati no aho nari muri deuxième ni nk'ubutangiye kwiga ikirundi neza mama cankora mu Kayanza kugira nigireyo gusa biranga canshikayo candagwara criminal irananira kubera hariho akantu harakanye hanyankiye trimestre imwe cavuga ati ntware mu Cibitoke ahantu bita ku Ndavu kwa bande aho mu Cibitoke muri famille yiwabo na mama yiwabo na papa
iwabo na mama muri iwabo na mama oya ntiyari famille antuka yari umuntu yabanye neza na mama mama wanje babanye bien sinomenya ubundi buzima ntabonye ariko barabanye neza twe tumufata nk'icu twavuze tuzi ko ari inshuti tumwita tantine ariko tuzi nyene ngo ni tantine vya vrai tugiye kubimenya niho twasanze ko ari abantu ba mama babo babanye neza n'abana bacabana neza ya canja yuko ufise imyaka shana ari mu wa kabiri sinibuka imyaka nari mfise gusa nimba yari myinshi yari witsi ko yasinari bwadubure ego yari nka witsi nyene ngeze hari yacaniga mu wa gatatu mu wa kabiri mu wa gatatu ngiye mu wa kane candavayo maze kuvayo kuko nibuka ko navuyeyo muri 2010 nafise 11 ngiye mu wa kane ego ariko Imana ishimwe ijya ntara narigeze kuharonkera gashimwe ariko nakaronkera ahantu ntazi ahantu kuri centre ya apana centre cibitoke ahandi hantu sindayibuka nari umupeta ukuntu ndonka gashimwe k'umwana yabo wa mbere mu ishure bampe tuntu twishi uniforme amaeswime ibiki byinshi cyane kandi bankuye ino barampamagara ati umwana yabo wa mbere mu ishuri cyane kurusha donc muri mu ntara sekonde yari afite ubwenge bwo ku ishuri yandi jewe abantu banzi nibo bonshingira intasi nkunda kwishingira intako oya nivyo ikiriho kiravuga gusa kuva mu wa mbere gushika mu wa gatanu donc gushika mu primaire yose sinigeze mbu w'icumi ego oya aho nabaye wakure byanse nabaye windwi kuduga ariko henshi nabo wa kabiri wa gatatu uwa mbere gusa namubaye mu classe zibiri zonyene ego hanyuma candava yuko ubuzima buca barabandanyiriza iwacu mu kinama gusa hariya byarangoye gato imibano y'abantu bivanye nuko akantu ko mu muji nyene karaducanga umva wari umuntu nta kirunduzi byaranguye nyene afu natwe baratubwira twaratinya nyene mu ntara za ruguru urumva uvuye bujura kugenda barozi maybe batubwira ntubu mu UI ukaba mu UI kweri kazi ka umva nyene tukatinya tukubaha urumva bica bisaba yuko hari umuntu ngankeneye nangahe rasta nanga akira mahera vipi mzee uko sawa urumva rero bana weri bicaye bangombwa yuko umuntu agarutse no nafise 11 2010 cyeca ndagira candabandanya ubuzima nyene bon ikiri catumye hariya ntakunda sinaronka moyo gukina umupira yego nayo narawukunda candagaruka ubuzima burabandanya kariya yanje rero y'umupira hagaze kibandanya muri ibi gushika no munsi ego gushika no munsi andi neza yafashe microphone nimba vyibuka ryari yafashe microphone ku ncura mbere ryari kandi vyatanguye gute hari le 24 juin 2019 2019 niho andi ni cyari kiganiro nari niko nda presenter television niho nafashe micro ku ncura ya mbere kiraja iyo ball iraja kuri YouTube ego vyatanguye gute rero ninde yaguhamagaye ati burya ibi bintu bimeze uko umuntu wa mbere ndanamushimira cyane yitwa Sami ntawonzi face to face ntawonzi ari muri Angleterre jewe nasanze bansanze ahonde umuntu ati wewe urashoboye akakazi uko nyene s'il te plaît umukobwa umwe niwe umugenzi niwe yaje kubimbwira nawe nyene Imana muhezagire aza kumbwira ati wowe urashoboye akakazi gusa nari namaze gutangura kuba umu MC nari MC ngukuntu wowe urabishoboye acarandondera tuca turakorana uko twakoranye ukwezi kumwe candagomwa n'indi televiziyo itari STV yari Ndaho TV niyo STV ego ariko havaye ko Ndaho TV ngomwa Isaac TV yari yigeze kunshima byashobotse ko dukorana bivanye nuko ntakunda gukorera muri Isaac TV icyo gihe Isaac TV yari kaze yari toto moya mu Burundi abandi baza hariya hasi 2018 aho 19 barakubita bajya bagabo mu ebana Isaac TV maze kusa nishimye nitwumvikana bivaye nuko je ntashaka gukorera televiziyo izwi wamengo ndikomenyekana kubera irya televiziyo nashaka niyubake mpereye hasi hari n'umuntu yashaka kunyubaka jewe avuga ati je nkeneye bon hari ico nkundira hari ico yanshimyemwo hari ico yambonyemo jewe ntanatahura cyane aravuga ati dufatane ukuboko jewe nawe
urashoboye iki nanjye mbona umengo ndashoboye iki ndabwira ati mutama je nta buryo dufashanye gute uburyo tuzobusangira aca aranshigikira ndabwira ati jewe twubaka ikintu ndatanga uruko muri Ndaho TV sinokubesha nabona umengo ni intambwe nahembwa sa 30,000 sinokubesha kandi niba kiyabaya nta nuwahembwa ibihumbi 180 ico gihe benshi bakorera ubuntu turabizi ko yutsi ibintu zari zanamwe bwanamenyeye gucana ukuntu wasanga ziharuwe ntizarenga 10 yego rero mpembwa sa 30 nabona umengo ni menshi ngiye guharona jewe ukwezi kwa rahera nkabura n'amahera y'amamega pourquoi parce que narakora sana je narakora ibiganiro 5-6 ku munsi umwe ico gihe byari bigoye kugira uronke n'umuntu mukorana yego Isaac akambaza wewe ukora uri umwe c'est vrai umukameraman akariri akavuga none wewe uri umuntu uri giki ndazi ico nshaka gushikako Imana ishimwe narabishitseko kabisa yego murumva neza yuko andi ava yuko akorera iyi TV yitwa STV yakorera nk'iyi nyene ariko itarahindura izina urumva ama TV menshi yamugomwe ariko inshingano ye yari yo gutangurana TV kiri hasi badugira rimwe ndetse vyaranakunze andi target zawe muri aka kazi ahanini zifatiye kuki ni nyabaki gufasha kwigisha guhanura kuryoherwa gufasha mu buryo nyabaki ushonje wowe koresha umwanya mfise igihome ndakiguhe ufungure canke dufise imfungurwa dusangire nkaca nigisha wewe ubona ko mfise umutima mwiza nawe gira umutima mwiza ufasha abandi aho mba ndakwigisha kuguhanura uri gukora uko si byiza ugira inzigo mugenzi wawe ntuzofuteye imbere mba ndaguhanuye hanyuma kuryoherwa nkoze komedi n'umukomedie mvumbuye umuntu gatwenga tublaze tugatwenga mu kiganiro ukatwenga wewe uburyohewe bifise ico bimaze mu buzima bw'umuntu kuryoherwa ni kimwe mu bintu vyongera imyaka yo kubaho ku buzima bw'umuntu kubaho aryohewe urinze uryohewe gucugira n'amahoro yego nuko niyo target yawe ego izo ni target zawe none andi aka kazi wibaza yuko akayo kazoherera he kazo bizorangira gute we mu biharuro vyawe uri kurabona aka kazi turiko turakora ubona kazorangira bizorangirira he nizera ko nzotera imbere jewe nizera ko nabandi bizeye ko bazotera imbere kandi ndizera ko bazotera imbere nabo ariko je ndizeye nzotera imbere yego nahora wiyumvira ati bugiye ibintu nivyigiye gato ntibizoramba ibi bintu kiretse YouTube muri Amerika bayugaye naho niba yugara tuzokoresha TikTok tuzokoresha izindi zoba zihari ariko je nzotera imbere kubera entertainment kabisa yego nikiye kintu ugero kimubabaza andi cyane muri aka kazi kacu kiyo kimubabaza cyane sinkunda ubujyajya sinkunda ubujyajya sinkunda umuntu afise inzigo ungiriye inzigo ndababara nyene ungiriye ubujyajya nkababara je mvuga ndakumve ndakuvuze unyumve yego nturinde tugirirana ubujyajya ngo aba YouTuber bizogorana kubona ubwami bw'ijuru andi kubera amatitre mwandika uremeranya n'ico ki titre mbi ni titre idahuriranye na gatoya n'ivyo wakoze ngo baramufunze ata mupolisi arimwo ata minoti irimwo sivyo nkeka ata nikosa yakoze none wewe wumva utakoze icyaha me baramufunze umuntu aje kumubwira wewe nzogufungisha kubera ko ndakwishyuza amafaranga ntiyumva ko birimo birajanye andi uhora ubura amatitre ora wandi ukavuga ati ugatwenga ukavuga ati no titre vraiment ntugurura na titre zo muri Wakala TV sinugura kubera titre ndaba nyene kubera ndaba ivyo bakoze ariko ngo titre yo tuma ubu bamaze ibisi bagira ngo gift sasa ikado gift bisigura kado ukaja kurondera kado kazibura abana abantu bicaye ko bari terera ingo sasa mimi naishiwa gift ego kado hariya nta kadiri none wewe wumva utabubesha ni kibazo andi wewe amatitre ahora yandika akamutwenza n'inyabaki akenshi yiwanje titre intwenza igutwenza wanditse nyine ukavuga ati ukanatwenga ukitwe ukavuga ati antu kino titre vraiment na jewe kwe je nta titre nimwe intwenza
ndazishirako niyumviriye cyane ndasubiramo ikiganiro cyose nkayishirako hari n'igihe mfuta nkasubira ariko ndayishize ko mba ndayizeye kandi nyinshi sindazibuka n'ubu ikiganiro mpejeje gushaka ko titre mu kanya ikiganiro ndekura Cezere titre ntayo nibuka gusa nibwo ko natanguje urukundo basi ibindi sinabyibuka ego andi aka kazi umaze kukakuramwo ibintu byinshi cyane ndetse wagakuyemwo n'umwana mbe umwana arakomeye kwanza umwana sinamukuye mu kazi oya umuronse muri ibi bihe muri generation nyene uri muri aka umuronse nkora aka kazi ego imana ishimwe arakomeye mbe mwana wanje arakomeye cyane amazina yembe yitwa nguki hagera je namwise sutwa mwana wanje yitiranwa na papa w'izina ry'ikirundi ni nishimwe ama kubera andi yitwa Ayana hama Vayana Vayana kubwa mama we Ayana Vayana yego ishimwe Vayana nishimwe Ayana kubera mama wiwe na papa we bose batanguza urudome hama Vayana ni préféré de mama wiwe ego andi STV irikirakora kabisa novuga neza ko mu ma TV ngaha mu Burundi upanze urutonde rw'ama TV online ukavuga ati je ngomba korana n'ama TV online STV ntiwo yibagira kabisa kuko iri muri game irikirakora ubaza yuko inyuma ya televiziyo ijana woyishiramo oya nubwo zoba 200 dufate kuko ama TV nga mu Burundi ni menshi cyane kabisa bivanye n'igihari rumwe wese afatirako urayishiramo andi uburyo STV ikora muri strategy nyabaki muri systeme nyabaki icyambere cy'abantu bitakibagora umuntu wese ari muri nta mukozi arava muri STV aje gukora handi mu myaka 2 tugomba dukwize cya wibaza nta nuyo uwahavuye nawe yagiye mu radio baza muri STV iyo niho dufitiye niho Imana yadushoboje niho twagiriwe inguvu Imana yamihezagirira igituma umukozi we warakoreye umuntu nanje narakoreye umuntu tukikorera abantu nibihe byintu byatuma twoshwana n'abantu nibihura bizi ndabizi nivyo twisunga kugira ngo umukozi ntitumutakaze agiye agende kubwira navuga ati amahoro menshi ahave yifuza kuzohagaruka rero niyo systeme ya mbere ituma STV hagarara neza uko biri kose turashima yego andi ubutumwa nyamukuru rero nyezina nk'akabanga uvuga ati je ndifuza ko ikintu ejo nejo bundi ntopfa canke ntogira ikibazo ngo ngenda kagirire nagishikirije nikihe ni nyabaki ni ikintu bita gushima urabona ibihe turimo Imana idushoboje turategura kuzoshima officiellement nta muntu numwe atagira icyo kintu cyo cyiyumviro kiretse umuntu atagira umutima ukumva ati wo kwicarana n'umuntu canke 10 canke 5 nubwo tutobamara kavuga ati aba bantu barafise ibyo bamariye no kuri ndafise abantu bafise ibyo bamariye baraha ku mutima wanje umunsi umwe Imana inshoboje je ndozuma nicarana ntaco mfise ariko twicaranye dusangira ifani mwarakoze ariko umuntu wese azi ko hari ico yamfashije jewe sinoba dondagura ariko ndabe yibuka presque bose nta numwe yankoreye ikintu ntibuka kese wakinkoreye ntamuzi ariko nkuko twama dushibira abafana mwarakoze turabasavye bakadufasha yego vraiment no kubanda hagaze ngaha kuba duhagaze ngaha ni ku nguvu zacu ariko ubwa mbere ni Imana ubwa kabiri ni twebwe kuko nitwe tubana tugakora ubwa gatatu nabadushigikiye ubwa kane nabansi nabansi baradufasha yego andi none atari banga atari ko turi mu kiyago mutanyezina atari banga wo ducishiza ku mayange gato y'abantu do principe oshimira babe baranitahura peut-être nabandi uzogendura bibuka buke mu nyuma nta numwe nibagiye shaka kubavuga nzobavuga vuba bamenye yuko we nzogutumira umunsi wo kubavuga ndabikwemereye ariko reka mvuga umwe kano kanya ego ndashimiye mama wanje ndashimiye n'umugore wanje ego andarashimiye mama wiwe arashimiye n'umugore wiwe umugore w'umuntu yarambyaye jewe niwe atuma ngaho no munsi yongera arangwanirira mu buzima bwiwe yiyime byinshi kubera jewe urakura umugore wanje mvuze muri iryo zina kuko hari imvugo abantu batahura nabi hari icyo batahura ngo n'umugore navuga ngo umusheri wanje bashaka kubifata nk'ibisanzwe
wowe ugifise mama gi mutarabana ntiwashobora gushika kuri umugore yego ntiturabana officiellement kandi ntiturabana c'est vrai aracyari umukunzi wanje ariko ico kimenyetso cy'umugore ni kuko nizeye ko ari wazoba umugore wanje kabisa hanyuma icyo yamaze kumarira nuko yampaye ikibondo ciza cyane no musi nitwa papa kuberaho kabisa yego abandi bose yaranteka cyane abandi bose bazoza undi munsi kabisa ariko barahari kandi abakunda cyane ndashimira abafana ba ndafise oya bacishiko gatoyi je hari uwo nigeze kuvuga ndavuga ati bon Habibi kabisa juu mzee Habibi vraiment commentaire kandi je nituyaga inbox je yaranyandikiye rya gusa murambona iryo zina nimba ntihenze iryo zina niryo nama nabonye ngo mbisa nirenganire ngo napita zango ntacyo mfise mvuga nuyanye turigeze kuvuga ati je ndakuvuze nabandi ni benshi ariko haba amazina za preza bo ni benshi badondaguye ntiwo baheze ariko abafana banje bose ndabakunda nta mazina nk'uyo wa Bibi je nituyaga inbox ariko umuvuze cyane ndamwibuka cyane ndamukurikira ndamubona kabisa abafana baradukunda cyane atadukunda nabo dukore cyane badukunda hari umunsi nzobandika kuri liste fata ikiganiro ndabadondagura ati wewe ndagushimiye kuko mani hari commentaire je nigeze kubona nkitangura muri waka urumva iyo commentaire yagize commentaire 3 ndazibuka zikurikira ku biganiro bitandukanye ngo nkuyaje gukora iki urumva ngo nkuyu akesi zuraraba abantu tuzanire kigano gikurikira ubwa gatatu ngo ndatangwe kumutahura bukebuke iyo yaje bukebuke nzomushimira yitwa Debora mu mazina yiwe harimo ka Debora nzomushimira andi reka ndagushimire cyane kandi pole sana bro pole sana ndibaza ni bon ubu ni fresh kandi ndakubwire neza yuko Imana ikugufise ko mugambi atakintu nakimwe bataberuze murabona ko nari nonze no mu maso wako yaheze kandi ni incuro ya mbere ndibaza ndi mumubonye amaso yiwe mu kiganiro ariko ni gake erega uno munsi ari ubibonye twese oya Jesse kure twese si wese Jesse shobora sishobora kabisa ega uko beje foke bakubona oya Jesse ndi beje oya Jenzo yakura one day haro nk'ifoto mama gina kubona Magerambo uko abikenewe mama gini mama ye sasa nanje nshaka kukuboye yarangisaga narakubona oya reka nutume mpindura ikiganiro titre ariko tugikorana wambuye amarori kame tuma wambaye ishapu nta kibazo twogikora twabiyaza nyene niturinda twabiyaza nta kibazo reka ndagushimire cyane rero bro reka ndagushimire cyane wagize neza kuntera iteka ryo kuma exclusive ku ncuro ya mbere wari umaze igihe kirekire utari kurakora nimba baza ko ikiganiro andi bakibonye cyo kwandi nta kibazo ni jewe dutanguranye nta kibazo gukorana mu TV yose peut-être azomurondera ndetse ari karamurondera ko hari abantu benshi bambwira ngo nitafite andi tumike naye ngo numva ngo arafise bishasha amazimisi arihe urumva ivyo bategezwa kukurondera andi asante sana bro ego bakunzi bakoresha media reka ndabashimire cyane kandi ndabashimire yambaregwa yacu Pax yari yarushe yahwereye yaguma avuga ngo kupa ni Pax nyene rero ndabakunda cyane